Bubet irabamenyesha isaha. Ni isaha 2 z'ijoro. Menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI. Bubet utsinze uraronka. Bubet utsinze uraronka birumvikana. Ni uno wa gatanu tuzana ko tunarangiriza mu gace ka betting time ubwo abantu baraza kuba Sambirira rimaze kuba yuzura neza cyane muri studio zacu. Nibaza ko mu mpera z'ikiganiro turaza kuba turonka uburyo tubuze ko tubiganira kwibijanye na Bubet biciye muri mu gace kacu kitwa betting time. Nuko rero kuri tushire rero turaza kubivuga se ngo bimarike ko yamaze ko abatuma ko uko bigomba kumera twava gusa twicara ama tukarindira umusaruro buduhereze uko ya muri kino gikombe cyangwa bimbunaniye naho tukavuga tuti vyakoraniye ariko hari nta kintu na kimwe tugomba guhindura ku byo Thomas Tuchel yakoze gusa abantu bongere ko akantu gato randiko hari abana yasize mugabo yahaye amahirwe yo kuzobatwara abana bagera kuri 3 Alex Scott wa Bournemouth Riyongumo wa Liverpool ndetse n'uwitwa uriya mwana wa Joshua King wa Fulham. Aba bivugwa ko bazojana na equipe hariya mu gace ka Florida aho equipe izoba iri kirakora imyimenyerezo probablement ashobora donc aba batwaye n'intego bizoza nako mu Faransa yagombye gutwara Rabia Caviar kiriyagi umugani wa Mike kuko shwazi umumenyereza kuko nkuko twabiravye hariho abakinyi nanye mvuga ku munsi w'ejo nti mvango abakinyi b'abongereza abakinyi ba France sivyo nkuno munsi biragoye ko peu importe suzi physique yabafise biragoye ko Didier Deschamps afata ingo yo gusiya Kylian Mbappé muri swade yiwe sivyo mugano munsi bisobanura ngo nambye ndabo mugani wanyu uravye Jadon Spence uravye Tino Livramento ukacuraba na profile y'umugabo to Trent Alexander-Arnold reka turanye izo susi physique zose muga profile abafise sivyo nanabonye kuva 1986 niyo jambere kibe ubwongereza yo kina igikombe idafise umukinyi wa Liverpool ako nta no gupresenta twari nyamara Kati Jones hano nyabuge rega jako ntwara umugabo aswira ja Jordan Anderson nawe nyene bigaragara ko ibintu byo muri Brentford bidafashe no twara Kati John Dalo biti yo kumotiva kuko bigaragara ko ufashe aba ku numero 8 zirita zibi Jordan Anderson yaba ku numero 9 ku numero 10 paraporo yabo yatwaye n'ubundi Jordan Anderson n'ibitaye by'umumenyereza bigaragara ko gukina reka turetse nivyo umenye ko no mwana Kati Jones ashaka guha izo zirita ku numero 8 ku numero 2 ukamukoresha kana na nimero rega ujya mwana mediane yose kana musi je ndibaza ngo rand tuvuza abakinyi babebeza kwa Liverpool no mwaka ni sobo akakurikira ujya mwana akurikira umva ujya mwana bisobanura ngo twovuga mugabo hano ikintu kimwe kizotabara Tuchel ni rezilita gusumba swada zoba yatwara aya akagera rezilita mbi abongereza sinzi ko yabuze ko nkaba kwiga fata iki kintu rabe jewe nagize analyse ku bakinyi bamwe mu bo yasize kuko je kumbwira gusiga Phil birasanzwe gusiga Paul Germain Palma birasanzwe selon na statistique ndetse na ningena bagiye consistent na profile bafise muri kano kanya mugabo je umbwiye ngo wasize Luke Shaw abantu baravye deuxième partie ya Manchester United muri EPL niyo equipe ya mbere nziza mu Bwongereza dufise kubana namutwara vraiment préfère kazona kina Luke Shaw no mutwara nzingo ugiye gukina umwana yitwa Oreri azokwicara yiga ingene equipe nationale baho kuko no munsi numugabo iyo meze neza physiquement nta kintu na kimwe bari abongereza je nabonye kenshi gashoboka Shaw yakiniye igihugu yitwa titulaire indiscutable mugabo no munsi urabe urasize Luke Shaw yari kumutwara afise umukinya ashobora gutogwa mu mwiza yanze Premier League gutogwa nk'umukinya yanze Premier League Luke Shaw azizo ububi bwa Manchester ko individuellement no gutogwa nk'umukinyi mwiza kandi afise experience ni ibintu bibiri bitandukanye Oreri ni kazoza ka equipe mugabo no munsi equipe nationale yiserutse ijana ivyifise mwako kanya
bicanze ubwiza bicanze n'uburambe kuko je namye mvuga kare turiko turaraba liste turi kumwe na Zadi niho namubwiye ati nimba wokina n'ababreziliya dufate nabo bitwa ko baheze wahengetse dufate ko habaye insidi gutuma ubwira Risi James ati kina gatandatu Tino Livramento ukamuhengeka kuri kabiri urari kuri gatatu ukamuzi ko visa rafinya kuri wingi mwindo yifise ko vini panga wa Brazil yo gutsinda kandi tagutsinda ngo yagusumbije iki ngo yagusumbije abakinyi beza uravye ruksho yasigaye uravye umugabo witwa Jarrod Bowen muri equipe yitwa West Ham United iri kwirakoroka afise ibitsindo 8 na assist 10 contribution mu bitsindo bigera ku 18 utwaye noni uruhande rw'iburyo twayibuka Yosaka atwara noni Madueke ibitsindo bitatu nose bro ibitsindo bibiri na assist imwe kandi deja n'umugabo yitwa Saka twaye siwe Saka yaracha ko Saka rubugi no saison ibi rero ni vya ibiharuro vyiwe imvure Saka wabona mwibaza ngo hamwe n'ikibazo namwe n'ikibazo kandi ubona hari peut-être avec motivation yoba anavanye muri club hari cyo gufasha urabona Saka wiyumviriye Saka mu ubwo buryo Madueke urabona wiyumviriye Saka mu ubwo buryo changé kiri mugabo yitwa Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold ku mugabo yitwa Gary Southgate yakoreshejwe nk'umumediateur kubera kumuburira umwanya kuri kabiri hari Kyle Walker na Risi James ndetse n'abana ba Trippi mugabo kuba ngo no gukoresha nk'umumediateur kandi ndi satisfait n'umusaruro za kuma grâce à l'expérience ariko akura muri equipe yitwa Liverpool uno muzi ibiharuro Trent Alexander-Arnold ndamufise match zitatu zonyine akomeye ndamuzana muri nationale ba Spurs nkababwiye ati rindira muzohamagagwa kuko numwe mu bagabo bashobora kuaporta iyo energy muri defense ushobora kumubwira ati noneho nimba uko nagenda selection aba mediateur nisanze mfise umusisi umwe mu mwanya yageze ikibazo genda ufashe umugabo witwa Declan Rice canke Kobe Mainoo watanga mu kibuga kandi service zitari neza cyane Trent Alexander-Arnold libera umugabo witwa Risi James aduga mu kibuga nginira kabiri ndagushakamo umusaruro ivyo byose bigakunda uraba umwana yitwa Alex Scott yagiriwe amahirwe yo kuvoyaja kumwe n'abandi muga niyabaye voyage niya abaye selection azokina bivuze ngo Juno muzi ndavye abagabo bagiye bamagagwa muri equipe nationale y'Abongereza harabaje urahamagaraga koko namabwo yagize season nziza mu musizi na wene bakaya gahi kumamagara n'itegeko yewe no musi nemeza ko rero bafise yagize mwiza ari consistent yagize consistent de Diarra mugabo Maguire na changamoto Maguire yagiye arahura nazo akamaprove muri equipe Maguire akamaprove muri equipe nationale même no kwa Manchester United nziza Maguire agomba kuba hari yagomba kuzora titire narebuze gahe nagomba kuvuga ngo uyu wundi mubaba Stones John Stones uramuzanye mugabo wibanze kubwizuzi muri Stones gusumba bwafise mwako kanya ibi rero je ndara abat nationale y'Abongereza bati wa mugabo urumudagi kandi umudagi maze kubona yashize ntibakurayo ikizokuvugira cambu ca Ed ni rezil tuzovanayo gusumba hahandi wovuga ngo natwe abakinyi turatsinzwe mugabo abakinyi bipfuzwa nari narabajanye abantu bazontahura kandi deja tunibuka ikintu dufata karoro nabonye abagaruka kuri Jude Bellingham agiye bwa mbere Pempor nawe yari kubagendera kuri Becky byari bigoye ko asigara uyu ni we mu bantu badandaza cyane Morgan avec yo profile aguye muri mugabo nk'ubu dufata karoro umunsi tushare yavuze ngo nimero 10 wanje mwiza ni Morgan par rapport ya Jude tuzobitahura mugabo abantu tugomba kubona ni eske ko Morgan Rogers yabaye mwiza kandi akaba agaragaza ko ico kibanza yokimentena ubwo wa mwanya kuko je ikintu nkonta muri equipe nazo mu migwi yitwa kikomereza ni wa mwanya wo kwidebruya iyo hageze ko mwese araba mu maso ya mugenzi we cyane ibi Jude yabibayemwo muri Euro 2024 akavuga ngo abantu bose bizeye ari Ken mugabo je nk'umukinyi wa Real Madrid reka mfati jambo kandi ukabona ngo iyi equipe y'Abongereza Elegase kisi kwa ni match kamunanira Jude akamubwira ati wowe bikunanya ko agwengese ubamfu ingukinira muri mediane jewe nji ubamfu ukabona ngo iyo motivation ESP nico gituma je nivugi muri ibi bintu jewe equipe nationale ihuje umukinyi wa Barcelona wa Real Madrid bitwa ko bafise niveau iri moyenne abo jano batuma akazi gakomeye gusumba umukinyi wa Manchester wa Liverpool Arsenal n'uwa Chelsea kuko hari uburyo niveau ya pressure bishira kuitabingana nk'umukinyi azi yuko yitwa Jude Bellingham yagize saison branches zibiri arazi ko kugira ngo acungure isezo yiwe abantu banabandanye bagira ico bavuze kuko Madrid yabitwaye kuva cinjira hari erega abo mukinyi mwiza mugabo arazi ko muri equipe nationale batakaje finale ya Euro bari mu gikombe cy'isi cya 2022 Jude Bellingham ari umwana muto ariko bigaragara ko umwanya akiri iyo challenge yo kugira ngo aroganye ico aganye kibanza muri mediane yabo muri mupira w'amaguru ko panze ari umukinyi aja mu mvune yagaruka urukino rumwe ukaronka version y'utiri uravunika niwo mugabo witwa Jude Bellingham
jewe naravye ruriya rukino bariko batsinda Espanyol Barcelona n'uru rukino ashitse atsinda igitsindo bariko bakina nande batsinda ibitsindo bibiri hatsinda we na Oviedo. Yes, Oviedo. Wewe na Gonzalo. We na Gonzalo. Waraba Jude Bellingham avuye kuri bande touche nivyo barazi ngo physique yiwe ntirongera kuba yayinde twifuza muri club mugabo iyaje azana n'inyota azana na ishaka risombe ry'abandi bakinyasanze mu kibuga nimba unamuzi cambo cazare jewe notunga umwana mwiza wa Real Madrid n'uwa Barcelona muri club muri nationale yanje ndamwizera ko ibisumbi vyo umwiza wa Arsenal n'uwa Liverpool n'uwa Man City n'uwa Chelsea boma kubera ko bari muri club zamazishira kuri pressure yo kumva ngo ibikombe niyo twobibura tuzoba twabigwaniye kandi tugenda dufise intention apana ku munwa gusa no mu bikorwa tugenda dufise intention yo kurondera ico tugiye kugwana ico tugiye kurondera rero hano jewe Jude sindamuhagararako mugabo abakinyi basigaye none musi mpamagare Palmer afise contribution mu bitsindo bitatu ono musi mpamagare Phil Foden attacking muri Manchester City wanashima jewe ku bwanje umuntu yoba coupable cyane no mwana yitwa Phil Foden kuko Foden ni mwiza mugabo igihe cyose yawo mwanya muri equipe nationale Gareth Southgate yaramuguyeko hari urugero jena nari mfise ubwoba ko azogera igihe Foden agatakaza umwanya ko ari igihe yaje muri equipe nationale kenshi bakarondera uburyo yo prove bikanka kontrema na Parma wibuke mukombe ca Buraya ca 2024 mu Budage bamutwara abantu bose bakavuga ngo gute utari kuyakinisha no mukinyi mwiza wa equipe ya Chelsea kuko bivuga kiriya gereje kugira saison nziza kubwanje na merita gutogwa nko waranze saison yimwe tout simplement nuko Chelsea atayikombe yari yatwaye asanga Foden yafashije City gutwara Premier League uribuka ko na kuri finali gitsinda cyo kugombora kuri pass ya Jude Chazwe na Cole Palmer abantu bose baravye match za Cole Palmer muri 2024 muri Euro igihe cyose yabasubira abantu baravuga ngo ni gute Gareth Southgate Foden ahora kuri kurajyama kuri Foden bigaragara ko match zibiri zitatu zine vyanse ukanga gwa mahigwa n'imiburi y'umunsi umwe witwa Cole Palmer yari yisha kuri pressure yari karaba parmi les meilleurs buteurs ba EPR avuye muri equipe ya Man City atamuna muzi kwera kiri umwana avuye mu academy atashari bwatange rero kubwanje ngaruka ngavuga ngo uyu mugabo witwa Thomas Tuchel reka tumwenyene tumurindi niyagitwara credit kuri we cyangwa mugabo ari service yipije kuko je sina urukundo offensive mu bakinyufise muri ya secteur défensif yawo nubwenge n'ibindi bigiye bitandukanye nta mukinyi n'umwe ari yangana na Trent Alexander nawe ashobora ziriya service zo kuranza imipira miremire ushobora kuvuga ngo reka tuze muri system kuko ushobora gura no adversaire akakunaniza bikanga ngo kwina muri defense atuwa ukaribera abaratero bawe kugira ngo baje kugutanga poro yo offensive uzoca witumande ni ibi bintu rero ndiko ndakubwira hariho shwa umugani wabara hariho shwa ukora mu nyuma nayo waraba ukazicuza sivyo ko nariko ndagenda ndaba nivyo uravye igituma ko rya Jude na Morgan Rogers hari uburyo bano n'ubundi ndabisubiremo bano bamenyereza b'imigwi y'Ubwongereza imigwi ya za Brazil imigwi y'Ubufaransa na Portugal bafise akazi gakomeye ndiko ndimva nk'iba ari umugabo witwa Morgan Gibbs White afise muri equipe ya Nottingham Forest contribution mu 2024 kandi byinshi abitsinze mu mpera za sezo kandi byinshi abitsinze mu mpera ya sezo kandi byinshi byafashe equipe kuva muri danje yo kuroka kandi banashaka muri club ni namwiza gusumba Elliot Anderson erega ni na demi finaliste wa Europa League bien sûr ukacuraba kandi ibintu bya experience je sinumva n'uso mukinyaza experience ya attacking ikindi naco erega agomba gukina ko ba James Rodriguez baje batugaragariza urwego rwiza mu manifestation menshi usanga baba bakinye kandi ama experience itari kirenga Thomas Tuchel ashobora kuba ari umumenyereza wa mbere agiye muri Monde FC Challenges zikomeye avugwa ko vyinshi challenges zikomeye kandi oyafise polemique nyinshi ubwo ribaza usize nko kandi ugiye gukina inyuma yawe hari ibintu byinshi bivugwa hari gihe n'umusaruro utaba mwiza ubwo ribaza ufise nk'umukinyi nka Trent ukamwirengagiza ugaca usanga Trent ntiyari bwigera kinira igihugu akacaba nk'igihugu nawe ikamusimbana abongereza bakubwiza ukuri tumusizo uri umusaruro uzofata indege itamu Budage ni bimwe by'Abanyespanyol babaza kuri Brahim Diaz ati gutu umwana kiranga namye ndaraba yaciye kwa City kwa Madrid kwa Mira akiniye Maroc namye ndaraba burya uziko n'uriya uri atwara direction technique muri federation yaramutswa ko baramaje tubigenda gute imana nka Brahim Diaz igucikije muri Maroc namye ndaba Mike muri Mondial herutse no muri herutse burya hari magwayamye aza makinyi batatu beza abongereza baranze ihiga cyangwa kubamwo ibero biramuvugira ari gihe umuntu mufatira mu ngora narimo ukamubona nabi sinoje we magwaya mubi ntawenze kuko vaje nk'ibibazo magwaya giye aracamo ni ibibazo raba nk'ibibazo ariko binanira kujera Rojo
ubuntu nyine bwo bavuga ngo yatsinije club abantu bamataza mugabo Maguire wanaraba match ukavuga ati hageze n'ahantu aba adversaire abako equipe ya Maguire turetse n'ivyo bumwe ngo bamwiruka turetse n'ivyo mugabo karesista turetse n'ivyo Southgate yatuma ko Maguire muri Manchester mbi abongereza bakoma induru gututumye ko Maguire ni defenseur mwiza champion yezi nawe bakarakusaba igikombe Bantalma yabajewe nari Maguire ibi yaciyemo mba naragize retraite yabajewe ndi Maguire avec de près kuri biriya biye yaciyemo mba naragize retraite kuba Maguire ishobora gutera umupira gagara muri defense ya Manchester kuri ere ya Michael Carrick nziza akongerwa amasezerano kimwe mu byamufashije nivyo yatanga muri equipe nationale aho football igeze no munsi yo gutunga abakinyi beza bari polivara plus experience bivuze ngo una munsi jewe ndahagarara cyane kuri iki kintu manager usize umukinnyi ashobora gutanga apport kuri poste zirenga imwe kandi tumuzi mwubwo bwiza gusumba bo hamagaye aba wishize handanje ega wibuke ko Gareth Southgate asize demi final asize finale zibiri za Euro yatsindiwe ko no Butaliyani handi nawe Espanyol demi final y'igikombe cy'isi ari demi final ni quart de finale batsindwa n'abafaransa ni quart de finale oya c'est quart gitsinda cha Randal Muani kibadenduye oya ari twari gitsinda cy'ishuti cha Chouameni yari Chouameni na Muani bitsinda ari Kenya yawushije penalty ibitsinda quart de finale sha abafaransa muri demi se baciye batsindana abafaransa bakinye finale muri demi batsinze Maroc yes Maroc yarekuyemo Portugal muri quart de finale nguko rero ko mumenyereza w'umudagi yayihamagaye ibisigaye tubanze tumukure kw'induru yikorera akazi adukonvenga ariko ivi byose tuvuza n'ibinakura ko ashobora gutwara igikombe c'isi bikanka sha ndabona aramutayisha mu Budage ibi tuvuza n'ibikura ko ashobora kugitahuka kuko ndabona uburyo Southgate yihanganiwe peut-être rimwe na rimwe agashiramo imiyaga si ibintu ntabwo biva kuri rega Southgate yaba yabanje kuvuga ngo abeza bose ndabatwaye rega Southgate cyo yazize ni kandi yari n'umwana w'igihugu umusaruro Southgate yazize kuna dodora misi yose finale zibiri itakarije Wembley imwe Southgate yazize umusaruro mu Budage yarubatse equipe igira ico cize cyo kuba yashika mu mafinale mugabo vyaranze Southgate yazize kuba gusa novuga ngo niyabaye umunyamugisha kuko nk'ubu ne wasigura abantu ibyo Luis de la Fuente yubatse ageze kuri finale agaca gito oya Southgate namugisha bikomba afise niyo Southgate namuganisha bikomba kuko kandi banashaka kugiye kuri finale ya Euro umwongereza ari favori gusuma mu Espanyol nuko bimeze rero kuri Thomas Tuchel tatumye ko Trent Alexander-Arnold